bateri nziza ya kayuki iba yizewe ku buryo aho uyijana hose nimba ari no mu gitondo hariho nk'amabateri ushiramwo nkajya mu gitondo wademara imoto kanka kudemara mugabe iyi bateri sikimeze kuko niyo yiteruye urumva ko hari mu itandukaniro ku yandi mabateri ni bateri nziza cane nayo nyene iva muri Elfa nta na kimwe cavuye ku ruhande ni Elfa twarazanye ama disque meza abara 5 akora muri kayuki canke mu ntoze ya muri saniri ni disque nziza ndani ziba zirimwe amavuta umwanya wose zimara ntushobora kuvuga ngo zaraguye ingese oya akaba harimwe amanuvo model urabiye ngaha urabona ko ari nuvo model ni ikinyoteri coroshe cyane oya ntikivunika urakaraga twasasu asanga oya ntikivunika kino kinyoteri ni ikinyoteri ciza cyo muri Elfa ariko ya brillage imoto irataruka ikinyoteri nahagwa mu kaburimbi kirikuba ntikivunika ngo gicike yego bakunze bwaniro cyacu widi mshizwa na Bishop TV fadikajina Jumuya TV uko naye babwiye ko twaje kugendera ahantu badandariza nabwo ko ivyuma byinshi bitandukanye vy'ama moto ndetse n'ibindi uyu n'umudandaza dusanze aho ariko barakorera ngira ngo twasaye mu twidondore ku mazina nitwa Nibiganayidi ego agatazirana nta gatazi ipapande Enzo tubasanze ko muradandariza kumbura ngira ngo mubwira ariko adukurikirana mbega aha hantu ni company yitwa gute musanze mukoreraho ama service ya gute ego nkuko mubibona company ni Elfa Burundi nkuko mubibona no ku bintu byanze ngaha mu magazine ni Elfa Burundi aha kuni ku ntoze ya kuri magaze y'Ibujumbura nkuko hari handi mushobora kugenda muyisanga hatandukanye ego hano ni kwa nimubona Desire Ezekiel gusa benshi bamuzi nko kwa Desire yego mbega mutubwira muri make ahantu muhadandariza ibiki muri rusange ko tubona hari ibintu byinshi cyane novuga njyana umuntu havana abidondaguranga nabiheze ariko ngiye mutubwira muri make nk'ibintu bikuru mudandariza hano yego murakoze ku bintu tudandariza ngaha ari ibintu by'amamoto atandukanye hariho imoto zo bitwa kayuka arizo HRX 75 hakabaho kayuki sase nkanayo HRX 50 ariyo kayuki 150 harimwe ivya saniri harimwe ivy'amadete vy'amaje sana ibintu bitandukanye kandi bimeze neza mu ivyo bintu tuba dufise harimwe amapine harimwe amadiske harimwe amabandafre amakalibratere bateri nziza z'amamoto atandukanye yabi ya kayuki ya saniri yamamoto mato dufate nka saniri ntoya ziya bitwa CG ego byose biba bihari kandi bimeze neza ego mu budandazo two turabona hano hantu muri iyi company yanyu turabona ivyanditse ko Elfa vyabari biki binavyo nkuko mubibona iki kiri nyuma yacu iyi ni brake shoe bandafre benshi bayizi nka bandafre ni bandafre nziza iri kurayikoresha ku moto bajantu baba ariko baranyaruka ntinyerera oya ni bandafre iramba imeze neza muri make novuga ko ari ibintu bimeze neza kabisa yego ibandafre ni nziza iyo bari Elfa yahinguye izi bandafre canke yego byose ni Elfa yabihinguye yego bihingurirwa muri Elfa twebwe bose arishikirayo mvuze kwishikiraho muca muvyumva arashikira mu Bushinwa kagenda akikoreshereza bakamukorera karita bashaka wenyene akeneye ya karita yabona ko n'abarundi bakeneye ivanye n'ivyuma novuga ibikoresho ngaha mu gihugu cyacu yego nivyo kubera ko bivanye no kuntu aba yarakoreye ahantu hatandukanye mu mihengo itandukanye amayira yini waca yamenyere aravuga ati ndabakoreye ikintu kimeze uko biratorana neza ku buryo umuntu ari karagenda imvura yagutagwa imoto bayogeje hariho ukuntu amazi yinjira muri jante hari indani muri porte bandafre ugasanga ziciye zibyimba canke zikabambuka mugabo zodoshiko zimeze uko biba bimeze kose bandafre iguma imeze neza kwa kundi yego twovuga ko ngira ngo ko bari nk'akabijya kibi vyuma vyanyu mbega aho bari akandi kantu kakabijya mu vyo musanzwe mudandaza hambavu iyo mugiye kutubwira yego hambavu iyi hariho ibindi bitandukanye dufate nka bateri
bateri iyi ni bateri ya poudre si acide, ni bateri nziza ya kayuki iba yizewe ku buryo aho uyijana hose nimba ari no mu gitondo hariho nk'amabateri ushiramwo nkajya mu gitondo wademara imoto kanka kudemara mugabe iyi bateri sikimeze kuko niyo yiteruye urumva ko hari mu itandukaniro ku yandi mabateri. Ni bateri nziza cyane nayo nyene iva muri Elfa, nta na kimwe cavuye ku ruhande, ni Elfa. Ego angira kumbure mu boss azotubwira ikindi gihe impamvu yiyumviriye ko yo shima kuvyikoreshereza hako aza kurankura ivyo asanzwe abona badandaza handi. Mbega ugerageje kuraba ubona abakiriya ari gute? Abakiriya ibintu bya Elfa bavyakiriye neza muri rusange, je niko novuga kubera ko yari company shasha hari izindi bari basanzwe bamenyereye mugabo uravye ukuntu ibintu vyaguzwe, ukuntu ibintu vyadandajwe, urabona ko vyaguzwe ku rugero rwiza ku buryo ntotinya kuvuga yuko ibi vyuma vya Elfa bifite qualité nziza. Ego no bishingira intahe ni vyiza cyane kubera ko hari akantu kamwe nayo nibagiye, akantu ka kintoze ya disque d'embrayage twarazanye ama disque meza abara 5 akora muri kayuki canke mu ntoze ya muri saniri. Ni disque nziza ndani ziba zirimwe amavuta umwanya wose zimara, ntushobora kuvuga ngo zaraguye ingese oya, ni disque zimeze neza ziramba cane. Hambavu yiyi hariho n'intoze ya n'ibinyoteri, ikinyota nziza ya Elfa, ni kinyota nziza cyane ikozwe mu buryo bwa nouveau modèle kubera ko n'amamoto hari ukuntu bagenda bayahindagura hakaba harimo ama nouveau modèle. Urabiye ngaha urabona ko ari nouveau modèle, ni kinyoteri coroshe cyane oya ntikivunika urakaraga 360 oya ntikivunika. Kino kinyoteri ni kinyoteri ciza cyo muri Elfa. Byose ni Elfa nkuko mubibona. Hariho abantu bigora gutahura iyo babonye ikintu gishasha, mbega abantu baba vyaraboroye gutahura yuko mwazanye ibintu bishasha mu gihe batari babimenyereye? Kubitahura twarabe batahuje kuko uwo twabihaye aragaruka akatubwira ati kino kintu nasanze ari sawa, kubera ko twaramubwira ati twebwe ino produit ni shasha kandi turayizeye. Iyi Elfa ni shasha, ahubwo rero ije kubamarira ibibazo bibazo umuntu agenda avuga ati ngo naguze disque ngo zamazindwi ngo caziragiye ngo cazirapfa none oya twese ko zimeze twamubwira ati genda ushiremwo uzogaruka utubwire. Ariko ya brillage imoto irataruka, ikinyoteri nahagwa mu ikaburimbi kirikuba ntikivunika ngo gicike. Ego abakunzi biganisha cyamazi ko tugerageze kuganira nabone ko barakora ibintu bishasha, nuvuga ko bazana tutamenyereye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Murumva ko ni Elfa hari ibintu byinshi bazanye bishasha tutari tumenyereye kandi byaje kuba inyishu cyane ku mamoto anyongesha ngaha mu Burundi. Turashaka kumenya mbega tubasenze ngaha mu Buyenzi mu gisagara cya Bujumbura amamoto ari mu gihugu cyose cy'u Burundi, mbega abantu bakeneye ivyo vyuma babisanga Bujumbura canke hari ukuntu mushaka kwibashikiriza hagufi vyoroshe abari mu gihugu hagati? Ego urambajije ikibazo ciza ico nitwari bwagishikire mugabo reka tukigireko. Iyi Elfa Burundi iri ngaha mu dusanze Bujumbura mu Ruvumera mugabo gusa kubiri ngaha no mu zindi ntara irimwo. Aho novuga nko mu ntara ya Ngozi uhagiye neza na neza hepfo y'intoze ya iyi hotel yitwa Sangwede aho basanzwe badandariza ama pièces de rechange y'ama moto uzoyisangaho naho nyene handitse ko Elfa Burundi, haracafye ko ushaka kuhamenya neza ni kwa Desire. Bahitwa kwa Desire, ni Elfa Burundi kwa Desire. Ugiye Igitega ku bantu babegereye Igitega naho nyene hajya badandariza ama pièces y'ama moto naho nyene ni Elfa Burundi gusa uturondera uwo bitwa Emery. Ego asanzwe dandaza pièce nyene kwa Emery. Umaze kugenda Muyinga naho nyene magazine Elfa Burundi uturondera uwo bitwa Madisi bamumenyereye kwizina rya Madisi. Ego ugiye mu Rumonge naho nyene urabisanga kugira ngo tworohereza bene gihugu kugira ngo tubereke yuko ibintu twabazaniye byizewe kandi ku mpande zose. Mu Rumonge naho uturondera uwo bitwa Nibizi asanzwe dandaza ama pièce nyene. Ego mbega iyo ma pièce ngaheze biroroha gusubira kuronka yandi mu mwanya mutoya?
egome biroroha kubera ko urumva agize komandi imwishika iyindi iri kiraza ku buryo biguma biri successive ntivyigera bibura ego biguma bihari yego murumva ko novuga ko ni intambwe idasanzwe mumva ko asanzwe afise andi ma agence ahandi ndibaza mumva ko no gwarahongera ngo rumaze kuharonkera akazi araba amaze kuharonkera akazi kubera ko mumva bakore handi ku ma agence menshi atandukanye mbega aho bari ibindi bintu mu boss afise kuzoshiramo kuzohava akora oya nako tutarashika ngaho onye mudandaza ama pièce y'ama moto mbega nta mamoto yoba dandaza cyangwa bari umugambi wo kuzodandaza ama moto nayo ya Elfa oya nkuko mubizi hariho umugani waca mu Kirundi ati nta uvuka rimwe ngace yuzura ingobyi byose biri muri gahunda rikarabitegura mugo gusa turiko turamanza kuzana iki intuza zino pièce bamanze bazimenye kugira ngo kuno kuntu batwizera bakabirangura ku ntuze ya neza nitwagera ku rugero rwo kuzana imoto naho nyene sikera kuko navyo birimwe muri gahunda bazanye imoto nazo izoza ari Elfa nyene kwa kundi tubaha pièce zimeze neza kandi ku ntuza ku giciro ciza navyo bishike byoroha kubidandaza gusa hari akantu kamwe waruvuze kuberekeranye no gutanga ubuzi ku bajene no kuri noboneraho no kumushimira ego sinzi kumuvuga mu izina nyene hari igihe nyene biba bigoye gusa nyene hari igihe bibangombwa ko umuntu muvuga Desire no kuri turamushimira cyane yaraduhaye akazi si jeje nyene hariho nabandi benshi wo kurumva mwiyo micungararo yose aho hantu hose haba hariko harakora abajene ego tukaronka ubude bwo kwiteza imbere tugatunga imiryango ego vraiment yarakoze cyane iciyumviro ni ciza vraiment novuga ati ni imana ibe mu ruhande rwiwe yego tiko turasana baje ku musozo turi mu cyagihe ugwaruka rumwe rurondera akazi rukaruronka hari n'undi gwaruka bishika rukagira rugasuzugura akazi ngo ni gato cyangwa kagize iki mbega nihe mpano mushaka guheza urundi gwaruka muri rusange impanuro noho urundi gwaruka no gukunda akazi bagakunda ivyo barimwo kuko burya ikintu utagikunda naco ntico gukundira oya ukagikora n'umutima wawe wose kandi ukumva ucishimiye ku buryo nimba ari n'umukiriya aje abone ko amwakiriye neza ukamwakirana urukundo akabona ati hano hantu hari abantu b'ubuntu ego agiye akavuga ati nejo nzogaruka ku mpamvu yuko yagize iki yafashwe neza yakiriwe neza ego mbega uriko raraba mwakino gihe abakiriya ukuntu babaza hari abakiriya bashika bagashwana cyangwa baka nkuko menga ntibahaye agaciro umudandaza mbega mwakino gihe mubona abakiriya bifata gute iyo baje kurondera ikintu kanaka twebwe kubera yuko tumaze gutahura yuko abantu bose batameze co kimwe umuntu kwaje ni kumwakira uramubwira ati nimba rakaherere kabaye mukambwira ati pardon birashikuraze turi abantu turihenda hanyuma ikosa ryaba ririwe ukambwira ati harabayemo kudatahura ibintu bimeze uko mugabo nta gushwana kubamwe twe turavyumvikana ikibazo cabaye tukagitorera inyishu kubera yuko aha turi haba harabandi natwe tukazohava tukagenda urumva nta kamaro ko kuja gushwana n'umuntu mupfa ibintu oya ahubwo vyiza muratahuzanya kugira ngo yumve yuko ibintu uri kurakora biri seriye kandi biri no ku murongo umuntu aguze icuma ca Elfa ahagwa garanti ingana gute garanti biravana nico tumuhaye ego gusa kubera yuko ari ibintu tuba twizeye turabubwira ati twe ntituguha garanti ahubwo wegenda uzogaruka uduhinyisha yuko wasanze kimeze ego kumbe navyo ko turi mu gisagara ca Bujumbura nk'abari hano hagufi nubwo bari mu gisagara ca Bujumbura ngira ngo mu gusoza mushaka gutanga atkase kuntu bashobora kubaronka vyoroshe abatari bwahaze ku muri bashobora kuzohaza ndetse n'abari bahaze tunabibutse kurumva ko musanzwe mufise abakiriya batari bake ego murakoze cyane turi munsi y'isoko ya Ruvumera ahadandarizwa ivyuma vy'amamoto nyene uhashitse ikirango kiriranga haranditse yuko ari Elfa ego na logo yacu mubona ngaha nyene yanditse ngaha haranditse kari Elfa ku ntuze ya amanimero nayo mushobora kudutorako nimero zirahari mudukeneye kubakeneye kurangurira mu Ruvumera ku bantu bari mu micungararo ya Bujumbura mwodutora ku nimero ya mbere ni ya boss wacu boss Ezekiel ariwe Desire ni 79 arika mvuge mu Kirundi 79 majana 939
majana 509 ego hanyuma hariho izindi z'ababa bakoreraho hariho 62 114 majana 597 hariho 69 majana 775 ubusa 60 ego hanyuma uduzi ngozi naho urashobora nyene kwakura bosi kuri ya 79 majana 939 majana 509 canke 68 majana 433 majana 334 ego aho oni ngozi ugiye muyinga naho urashobora kwakura 61 majana 99 majana 323 Gitega urashobora kwakura 68 ubusa 88 majana 5 mu Rumonge urashobora kwakura 79 majana 414 majana 341 ego tubashimire cyane n'imbaraga ndikaja musa gushikiza akaba ari kukimusa gashikiza hama dusoze ego mu gusozera jeno sozera ndabashimira kuba mwari mwatugendeye ego kuba bantoze nabo kubakiriya ba Elfa n'abashaka kumenya ivya Elfa ndabahaye ikaze ego dufise byinshi turabibereka hariho amavuta mu gusozera hariho amavuta bashira mu mamoto y'amamoteri ego yo bwoko butandukanye ama hydraulique hariho abakunda diviole bihari ego molex nayo tuba tuyifise ego akandi kantu kakabijya no bibira nk'akabanga twebwe ivy'iwacu biranyaruka ego birihuta kandi tubikora vyizewe ego tubashimire cyane tubataye intege muzo muri ko murakora ego murakoze cyane kandi turabahaye ikaze muze mugaruke kandi tubashimire cyane mwadukukiranye kubice kuri widi muganire mushizwa na Bishop TV fatikanije na Jumuiya TV mwumvise byinshi bitandukanye biko birakorerwa muri Elfa mwumvise ko ari ama service atandukanye murabizi ko twebwe twirukanga no kurondera ikintu bita akabijya mu bintu biko birakorerwa ngaha muki mu Burundi na cyane cyane mu bikorera utwabo mu badandaza ndetse no mu banyempano mwumvise ko batanga ama service anyaruka abafise ivyo bahingura vy'ivyuma vy'amamoto mwumvise ko hari n'imigambi myinshi iri imbere ugwaruka rumaze kuronka akazi kenshi kumburenga tuzoganira na boss w'iyi company kugira ngo nawe atubwire mbega icimviro cyaje gute mbega yashoboye kuronka gute yaho ashobora kuvuga ati ngira mpingure ivyuma bihuye n'amabarabara yo mu Burundi bihuye n'amamoto anyurwa ngaha mu Burundi kugira ngo abanyonga amamoto ashobora kugira ivyuma bimeze neza ku mabarabara bivanye n'amabarabara yacu bivanye n'ubwoko bw'ivyuma bidandazwa ngaha mu Burundi ndabashimire cyane ndayifuriza gutehembe byo muko murakora je niko ndabafasha communication byo muko murakora ntera imbere nawe utera imbere uteze imbere igihugu n'imiryango murakoze